Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe no munsi kuba nongeye kuronka akaryo ko gusangiza ijambo ry'Imana, ishengero ry'Imana. Haleluya. Rimwe na rimwe birateye ubwoba. Haleluya. Kenshi na kenshi wumva mu mutima kumubwira mpwemu yera ati mpwemu yandakwinginze. Haleluya. Haleluya. Ndashaka uno munsi twige kuri topic abafisa amakarine turashobora kwandika. Tugomba twige kuri mpwemu yera n'igikorwa ciwe. Niryo jambo tugomba twiga uno munsi. Murashobora kwandika mpwemu yera n'igikorwa ciwe. Data, ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye cyane mwami. Wakoze cyane kudukoranya gutya, kandi igihe cyose iyo dukoranye ntudukoraniriza ubusa, ubuje kutugaburira kugira ngo tugende twakiriye bishasha kuri wewe. Mwami, ndasenga mu izina rya Yesu, wigaragaze mu buzima bwanje, umvugishe, unkoreshe uko ushaka, maze n'umuntu uwo ari we wese ari ngaha, ndasenga ngo ubushobozi bwawe bumurongore mu kwakira igikwiriye cyose wateguye kubwiwe. Urakoze, turaguhaye icubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ndashaka kubanza kuvuga akantu mu ndabe mwese. Hari umuntu murabona afise nk'ikaramu akarishira nko ngaha, akibagira ko yarishizeho, akagerageza kurihiga ati mbega rya karamu ryanje riri hehe, akagerageza guhiga uburyo bwose rya karamu ryanje ryagiye hehe, oro yarishize ngaha. Birabaho, muramaze kubibona. Nshaka kugira ngo twiyumvire kuri ako kantu. Burya hari igihe umuntu aba afise ibintu ariko ntamenye ko abifise. Birabaho, ugasanga arabifise mugo yabyibagiye. Rero tugomba tuvuge kuri mpwemu yera n'igikorwa ciwe. Ndiko ndashaka kuvuga ikintu yuko igihe umuntu wese yakiriye Yesu Kristo, koko by'ukuri mpwemu w'Imana aza kuba mu buzima bwiwe. Haleluya. Mugabo birashaka kumera nk'uwo muntu w'ikaramu, aho umuntu ashobora kubaho ubuzima atazi neza yuko uwo mpwemu yera ari mu buzima bwiwe. Bishobora kugaragara bivanye n'ingene abaho mu buzima, n'ingene ashobora kwifata. Haleluya. Nico gituma uno munsi tugomba twige kuri mpwemu yera n'igikorwa ciwe. Tugomba turabire hamwe neza ni gute nk'abana b'Imana, nk'abakristo, twoshobora kurekurira mpwemu w'Imana kugira ngo ashobore gufata ikibanza ciwe nk'uko yaje kugerera mu buzima bwacu. Haleluya. Haleluya. Nico uno munsi tugomba twige. Ugiye kuraba mu itanguriro, muze murandika mu itanguriro igice cya 2:7, Bibiliya yerekana neza yuko Imana igihe yarema umwana w'umuntu, mu kumurema yamuhumekemo impwemu y'ubuzima. Iri jambo ngo impwemu y'ubuzima ni jambo risigura ngo ni sinonime cyangwa icitiranwa cya mpwemu w'Imana. Mu bisanzwe Imana yaripfuje cyane yuko umuntu atoshobora kubaho atandukanye na mpwemu w'Imana. Yaripfuje yuko ubuzima bwacu bwose nk'abana b'abantu bubaho bumatanye na mpwemu w'Imana. Aho umuntu ataba hari wenyene, aho umuntu adakora ibintu wenyene, aho umuntu atagenda wenyene, aho umuntu yama afise umugenzi ari hafi yiwe, ashobora guhanuza, ashobora kugisha inama, akamenya inzira akwiye gufata. Haleluya. Haleluya. Burya umuntu naco ashoboye Imana itarimo. Ako kantu mushaka mukandike. Umuntu naco ashoboye Imana itarimo. Kuko ingene Imana yamuremye nyene mu buryo bwo gukorana n'Imana. Umuntu nashaka kuba ari separe, yatandukanye n'Imana, acabaho ubuzima bubi cyane. Mugihe Imana kugira ngo idufashe gushobora kubaho ubuzima yifuza ko tubaho, yashimye kuduha mpwemu wayo. Yashimye kuduha mpwemu wayo kugira ngo ibyo dukora byose tugendane nawe, aturongora, dushoboze muri byose. Haleluya. Turiko turaraba muri Bibiliya yose kuva mu itanguriro gushika mu Vyahishuriwe Yohana, tubona abantu b'abahizi bakomeye cyane
bagiye bagaragaza ubushobozi bw'Imana, bagiye bagaragaza icyo Imana yabifuza ko. Mugabo bose ugiye kuraba ibanga bari bafise, bari barahisemo kugendana n'uyu muhemu w'Imana. Iki kintu bari baragihisemo, icyo nicyo cyabagira abantu bashobora kugaragaza ubwami bw'Imana muri ino si y'abazima. Iyo muhemu yera atahari, ntibishoboka yuko umuntu ashobora kugaragaza ubwami bw'Imana muri ino si y'abazima. Kuko ino si yuzuyemo ibintu byinshi, yuzuyemo ibibazo byinshi, yuzuyemo ibintu bisa bicana intege byinshi. Mugabe ikintu gishobora kudufasha ni muhemu w'Imana ashobora kuza ku buzima bwacu, akaturongora, akadushoboza gukora ibyo Imana ishaka byose. Haleluya, haleluya. Reka dusome muri Yohana 14, yo adufashe 14 umurongo wa 15 gushika kwa 18. Tugomba twinjiremo rero indani turaba igikorwa cya muhemu w'Imana. Muhemu w'Imana ari muri twebwe, yagerereye mu buzima bwacu, ariko turakeneye kumenya igikorwa ciwe mu buzima bwacu. Turakeneye kumenya ingene dushobora gukorana kugira ngo dushobore kugendana nawe muri byo tukora byose. Yohana 14, 15 gushika kuri 18. Nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe vyanje, nanje nzosaba Data, nawe azobaha uwundi mwitsa ngo azobane namwe ibihe bidashira. Niwe muhemu w'ukuri, uwo abisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. Mweho muramuzi ko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Sinzobasiga nk'imfuvyi, nzoza kuri mwebwe. Haleluya. Aya majambo Yesu yari ariko aravuga n'amajambo yasa n'amajambo kuri twebwe ashobora no kudatahurika cyane gose, ariko shaka kugira ngo turabire kino gisomwa hamwe, twumvirize context yacu, icyatumye Yesu Kristo ababwira gutya. Ugiye gusoma kuva ku murongo wa mbere mu gice cya 14, Yesu yari ariko aravuga ati burya ngomba nigire, ngomba ngende. Nabo bakavuga ati yo, yari yaratubereye umugenzi, yari umuntu muzima twagendana, yatugaburira, ubuzima bwacu bwose bwadepanda kuri we. None tuzobaho gute? Tugiye kuba nk'imfubyi, tugiye kubaho tutaronka umuntu ashobora kudufasha mu byo yahora adufasha byose. Rero iki nicyo cyari ikibazo cyari gihari. Hamwe Yesu yaraza akavuga ngo ngiye kwa Data ngo kubategurira hanyu. Hama nabo bakimvira, none avuze ngo agiye kwa Data, mugaragiye iyo bija hose, none agiye bizoca bigenda gute? Rero biragaragara neza yuko Yesu amajambo yariko aravuga mu iki gice cya 14 intumwa nizayatahura. Abigishwa ba Yesu ntibabitahura neza, kuko ba Filipo niwe abajije ibibazo byinshi, akabaza ati basi twereke iso, twereke so wawe, kumbure we so wawe. Nyeka yumvira ati so wawe yoza, nyeka yo bameze nkawe, tugashobora kubandanya urugendo nkuko twahora turukora. Haleluya. Nico ituma rero hariho confusion, hari ikintu cyuko badatahura uko kugenda kwa Yesu, badatahura icyo gikorwa Yesu agomba yemere apfe ave mu mubiri hamagende. Rero bari bafise ubwoba, nibumva igice gikurikira, nibumva ingene bica bigenda. Muko Yesu ababwira no majambo Piyo ariko arasoma, aravuga ati nimugire ubwoba, nimugire ubwoba, nzosaba Data. Haleluya. Hamuo Data azoca arungika muhemu yera. Haleluya. Kandi uwo muhemu yera bakoresha ijambo mwitsa ngo uwo muhemu yera azobana namwe ibihe bidashira. Haleluya. Ndakunda ingene bavukoresha iryo jambo ngo ibihe bidashira. Umva yavuga ati nibyo genda giye, muko bagomba kuza muzogumana ibihe bidashira. Haleluya. Yera majambo yo kubatera intege, yo kubereka ati nagihindutse, burya hari ubundi agomba kuza azoshobora kuba mu kibanza kiwanje. Haleluya. Aravama agakoresha ijambo ngo sinzobasiga nk'imfubyi, sinzobasiga nk'imfubyi, ariko nzobagarukako. Haleluya.
haleluya. Ndashaka twinjire cyane rwose turabira ijambo umwitsa icyo ryoba risigura. Iri jambo umwitsa turabizi mu majambo y'ikirundi, mu majambo y'ikirundi nibaza muhora mu byumva. Umwitsa dukunda kubivuga aho genda bizi ni hajya bariko baravuga amajambo. Umuntu avuga ijambo ntaba yicaye wenyine, aba afite uwundi ari iruhande yiwe. Rero kandi uwari iruhande yiwe niwe iyo bamuteze umutego aza aramubwira ati uwo mutego urawutegura gutya, uraraba aho yagushizemo akantu, uraba ingene uvuga gutya nawe. Rero nico umwitsa mu majambo y'ikirundi bisigura. Mugabo ndishaka kugira ngo twinjire mu majambo y'indani kugira ngo twumve icyo Yesu yashaka kuvuga akoresha iryo jambo mwitsa. Kuko mu cyongereza bakoresha the comforter, iyo uravye mu majambo ya Bibiliya yanditswemwo mu isezerano rishasha y'ikigiriki bakoresha ijambo alos parakletos. Alos parakletos murakabona hariya, alos parakletos. Rero turiko turavyumva nk'abarundi ucumenga nitwumva neza ivyari byo, ariko ndashaka twinjire neza muri iri jambo kugira ngo tubonere igikorwa Yesu yarareka aravuga icyo mpemu yera aje gukorana n'intumwa ziwe. Haleluya. Ingene mpemu yera ategerezwa gukorana n'ishengero ry'Imana. Nico ituma ndashaka twinjire buke buke tugende turaraba aya majambo icyo Yesu yarareka aravuga. Iyo areka aravuga ngo nzobaha umwitsa, nzobaha uwuza kubafasha. Haleluya. Atangura ijambo aros. Aros bisigura ngo n'umuntu ameze nkanje. Yavuga ati nzobaha umwitsa, nzobaha aros parakletos. Uwo muntu azoza, uwo mpemu yera azoba ameze nkanje, jewe nyene azoba ari cyo kimwe nanje. Haleluya, haleluya. Mu cyongereza bavuga the same kind of another, bariko bavuga Jesus, bavuga ati n'umuntu ameze canke ameze cyo kimwe n'uwo wundi. Uwo wundi nawe bariko baravuga yari Yesu. Yari umuntu wo mpemu yera, n'umuntu ameze cyo kimwe na Yesu. Kwari wo kubabwira ati nimugire ikibazo, uwo mpemu yera azoza ameze cyo kimwe nanje. Haleluya. Azobafasha nkanje. Hama parakletos icarivamo amajambo ashika 6. Harimwo conseiller canke umuhanuzi, murashaka kutwandika tuno tu. Aros parakletos. Aros n'umuntu ameze nkanje. Yesu niwe ariko arivuga. Aros umuntu ameze nkanje. Hama parakletos harimo amajambo ashika 6. Tutwandike. Akambere umuhanuzi, conseiller, umufasha, aide, hama umwinginzi canke intercesseur, hama avocat, un avocat, hama icyakane ni uduha inkomezi, un strengthener, hama icyagatandatu ni stand by, uwuza kuri karabaye. Bimwe twama tuvuga ngo uwuza kuri karabaye, secours, uwuza au secours. Haleluya, haleluya, haleluya. Rero aya niyo majambo tugomba twinjiremo buke buke kugira ngo turabe icyo gikorwa mpemu yera ivyo Yesu yarareka arabwira intumwa ati uyu muntu azoza kubafasha muri urugero rw'iwanje. Mu bisanzwe Yesu Kristo mu buryo yakorana n'intumwa uza gusanga ari uburyo butandatu nyene. Yesu yari ahari kugira ngo ashobore kubagira inama, ashobore kubafasha mu byo bakeneye byose. Yari ahari kugira ngo ashobore kuba inkomezi igihe bacitse intege cyangwa kubigisha akabereka ingene bashobora kubaho ubuzima bw'Imana. Yari ahari Yesu Kristo kugira ngo ashobore kubasengera. Bibiri ivuga ngo yamavyuka mu gatondo avyuka aja kubasengera. Rero shaka twinjire mu ijambo ryari ryo ryose muri aya majambo 6 tugende turariraba rimwe ryose. Shaka tuje ku kambere, tuje ku umuhanuzi. Akambere umuhanuzi. Acte 16 verset 6 à 10. Turako dusomera ibyakozwe n'intumwa 16 murongo wa 6 gushika ku wa 10.
baca mu gihugu cy'ifurugiya ni galatiya babuzwa na mpwemu yera kuvuga ijambo ry'Imana muri Aziya. Bashitse ahabangikanye na Nimusiya bagerageza kuja i Bituniya, mpwemu wa Yesu ntiyabakundira. Baca i Musiya baramanuka bashika i Tirowa. Maze Pawulo arota indoto mu ijoro, abona umugabo w'i Makedoniya ahagaze amwinginga ati, jabuka uze i Makedoniya udutabare. Amaze kurota izo ndoto, duca turondera ingene tuja i Makedoniya, kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Haleluya. Bihora bishika ukumva ubuze inzira y'iyuja. Mu buzima umuntu uwo ari we wese arakenera kumva umuntu yomugira inama. Haleluya. Ariko icyo ushaka kuvuga si kindi, Imana yaradushize iruhande abantu beza bashobora kuba batahura n'ivyo bimwe tuba turiko turacamo, bakatugira inama kandi ni byiza cyane. Mugabo icyo ushaka kuvuga, ndashaka kongera kiki kintu, turetse yuko abantu nabo bashaka kuduhanura, turafise uwo mpwemu yera yaje kutugira inama. Yaje kutugira inama mu byo tuba turiko turacamo. Rero icyo ndiko ndashaka kuvuga si kindi, ubuzima rukristo iyo umuntu apfa gukora ibintu gutyo nyene atakurongorwa na mpwemu w'Imana, atari karahiga kumva ico mpwemu yera ari karamuganiriza, ubwo buzima rukristo uburuhiro bugaragaramwo amayesheke, bugaragaramwo kwama umuntu ananigwa, ugasanga ahubwo hari ibintu wafashe ko nk'ingingo, ugasanga we wiyumvira ngo ni nabyiza, mugo ugasanga wakoze ibitari byo. Haleluya. Nicyo gituma rero tubona ngaho iki gisomwa Pawulo ariko aragenda avuga ubutumwa bwiza mu bisagara bitandukanye, mugabo agashika hamwe mpwemu yera akamubwira ati aho ntujeyo. Haleluya. Agashika ahandi ati naho ntujeyo. Yagenda ahandi aryamye mu ijoro, mpwemu yera aramubwira ati genda. Abona umugabo w'i Makedoniya ariko aramuhamagara ati ngwino, amenya ko ari Imana iriko iramurungika. Rero kenshi na kenshi birabaho cyane gose yuko no mu bikorwa byitwa by'Imana abantu bihenderayo, kuko umenga Pawulo na mpwemu yera ntiyari kumubuza kuja kuvuga ubutumwa ahantu, muko turabona yaramubujije, kubera yuko mu bisanzwe mpwemu yera abazi abantu bakwiye mu uwo mwanya ushobora kugira icyo ufashije kandi bagatera imbere bagafashwa ku butumwa uri kurababwira. Haleluya. Haleluya. Nicyo gituma rero niba umuntu ashaka kwihenda mu bikorwa by'Imana, harakana iby'ubuzima busanzweho. Nicyo gituma ashaka kuvuga kino kintu, mpwemu yera twamurose nk'umugenzi yaje kuba mu buzima bwacu. Rero ni byiza cyane gose yuko twiga kuza turamugisha inama. Ni byoroshe yuko uhita umubwira ati mpwemu yera basha kuri iki kintu mbwira icyo nokora, urashaka guhita ahita ubyumva uko nyene. Haleluya. Ariko biravuga ngo abandondera ubudahumeka, abandondera ubudahumeka bazombona. Nicyo gituma abakristo birasaba ko turengana ubunebwe, aho umuntu avuga ati iki kintu nzokigumako ngume ndagisengera maka numvise icyo Imana iri kiranganiriza. Haleluya. Haleluya. Ntiyakigira umuntu acika intege yo gusenga, ntiyakagira umuntu afata ibisanzwe gusenga, kuko mwuko gusenga niho mpwemu yera ashaka kukugira inama, akakubwira ati iki kintu gikora uku, ibi nabyo bikora uku. Haleluya. Haleluya. Nibutse inaye yigeze kumva ko icyo gihe naje ngiye muri evangelization, hama camvino ngiye mu Kayanza muri evangelization, hari undi mugwi twari guhuriraho mu Kayanza nye kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Tumaze gushikayo, oya ntaragenda, ndabura amafaranga, ndonka amafaranga ashika 5,000 gusa. Umva yo nashaka gushika mu Kayanza, hari muri 2014. Hama maze kuyabura ndavuga ati none ibi bintu ndabigire gute? Ndavuga ati yo bica hose je ndafise ikinga. Ndafise ikinga, ubutumwa bwiza ntibushobora kurekwa kuvugwa
ngo ni ukubera amafaranga yabuze kandi mfise ikinga. Ca ndafata ya mahera ca ndayariha. Ca mfata umuntu w'imodoka arandugana ashikana i Bugarama n'iryo kinga ryanje ca ndarijako no mu Kayanza. Turavuga ubutumwa bwiza, turavuga ubutumwa bwiza. Urumva nawe nahifise nayarishe nkiri mu nzira. Turavuga ubutumwa bwiza, turavuga ubutumwa bwiza. Okay, ndavuga ati okay, kirarangiye rero, imishaha turose ndabona yuko Imana yadugiriye neza, yaduhaye umugisha turose myinshi. Haleluya. Hama tuhejeje ca ndavuga ati okay, rya kinga ryanje riri ngaha. Ca narukira buri kaga kinga kanje. Nazo ndatazira Imana mwibarabara. Wari kubona yuko bavuga ati ryo muntu byagenze gute. Mugabo ndaza mwibarabara. Shitse mu nzira ikiga rica riratoboka nta mafaranga asigaranye. Mugabo bitobokeranye n'imbere neza y'umuntu ahoma amakinga. Ndamubwira ati je ndi ku rugendo urashaka kumpomera rino kinga nta mahera mfise ngo zaranda bikugirire. Okay. Ajeje candurira rya kinga ryanje. Ndiko ndarengana mu bukeye numva inzara iranyishe. Ndabura ico ngora gati kinga naryo rirasonzesha. Ama gusa nayo namaze gutangura system yuko ndushe ku mudugo ca nivirako haca ndababwira abandi bagenda bahinda amakinga haca ngenda ndababwira ubutumwa bwiza. Tuduga ku midugo hama duhejeje abo bakagenda bamwe hakijijwe batatu mwiryo barabara. Turagenda hama dushitse mu nzira umwe nayo ndiko ndabwira ubutumwa bwiza aca araba interesse cyane. Acagenda rero wumva tugenda n'ikinga agenda arambaza none ibintu no bibaho gute. Ngena ndamufasha turi mwibarabara nyene ndamufasha hama dushitse mu nzira aca arambwira ngerega ngo burya muhiri wacu ngo ni ngaho mama nihaba ngo urashaka kunyemerera tugende kwa mama umuramutse basi. Naje toke reka tugende hari ubwo umwami ashatse nze kuhavuga ubutumwa bwiza. Canduruka gakiga cadagenda uwo mu mama caza yirukanga n'ibijumu n'amavoka ati bana ni mujye bino bijumu n'amavoka mutubabarire. Nanje atahubwa Imana irakoze. Ati zara ndiko ndiyumvira nyene. Haleluya. Antukana muko rugendo narashiye kubona ingene Imana ikora. Narashiye kubona ingene muhemu yera ashaka gukoresha ibiti n'amabuye kugira ngo bigufashe. Haleluya. Nico ituma mu bisanzwe iyo bija hose ni byiza cyane gose ko dutahura muhemu yera n'umuhanuzi mwiza ariko kandi ni n'umufasha wacu mwiza. Haleluya. Reka tuje ku kabiri muhemu yera n'umufasha wacu. N'umufasha wacu is our helper. Zaburi 46 umurongo wa mbere. Urashaka udusomera Zaburi 46 umurongo wa mbere. Imana niyo buhungiro bwacu n'inkomezi zacu. Ni umufasha atabura guseruka mu magorwa. Amen. Haleluya. Ndashaka kugira ngo mumenye igihe uzobura conseil canke impanuro kanaka utazobona neza ibintu iyo biriko biraja uzumenya ati ndafise umuntu ashaka kungira inama. Ico kintu mu gitano umuntu wari wese ari hano hano uzumenya ati ndafise umuntu ari muri jewe ashaka kungira inama. Naho bariko bavuga toraho niwe ashaka kunabara no mu bihe by'amagogwa no mu bihe nkeneye ubufasha ntabona ico nokora. Haleluya. Mwemu yera mu bisanzwe igikorwa yaje gukora mu buzima bwacu no mu gihe utabona inzira igihe ukeneye ibintu utabona uwo bigufasha mwemu yera ashaka kugira icyo akoze ku buzima bwawe. Haleluya. Arashaka kugira icyo agufashije uko jewe mfasha nkagenda mwibarabara nkahura n'umuntu ntanazi akavuga ati nibaza yuko ataba yanateguye ko nawe nyene agiye kukungaburira akagenda yibaza ngo ngiye gufasha umuryango gusa muko nanje muhemu yarakamfashirizamo
niko bishobora kugenda ku muntu uwo ari we wese, kuri bezwe yawe yose, ku kintu cyose uba ukeneye. Mpwemu Yera arafise abantu yateguye mu buzima bwawe bashobora kugufasha. Ushobora kuba utanabazi, mugabo mu gihe gikwiriye cyo gufashwa Imana izoguba gushiriraho abo bantu. Haleluya, haleluya. Nicyo ituma nta muntu n'umwe akwiye gucika intege ngo nuko abona yuko afite ibintu byinshi akeneye. Nibyo Mpwemu Yera ari igihe umenga yayikawushije, mugabo rimwe na rimwe ari ubwo kuba ari kugira twige gukunda Imana tutaraviye ku byo dufise. Rimwe na rimwe ari ubwo Imana ibitwigisha gutyo nyene, ikirekera ibintu mugikazogutabara mu gihe gikwiriye. Haleluya. Nicyo ituma rero mugo twama tubona twese ngaha dufise intahe nyinshi. Nta muntu abaho ubuzima kugeraho yogera ku rugero y'ata kintu yofashwa. Nibibaho ubwo buzima ntibubaho. Twese twama dukeneye ubufasha, kandi ubwo bufasha Mpwemu Yera arazi ingene abikora kugira ngo adufashe. Ashobora guca mu wa mugenzi wawe, ashobora guca mu wa utanazi, agashobora kuza akentevena ku buzima bwawe. Haleluya. Nicyo ituma igihe ubona ibintu byapfuye byabaye nabi, reka kwidodomba, vuga ati Mpwemu Yera ndacagufise nk'umufasha wanje. Haleluya, haleluya. Aturacyashobora kugira icyo ufashije nubwo ibintu byose byaba byabaye nabi. Nicyo ituma ubu buzima iyo umuntu amaze kumenya iki gikorwa cya Mpwemu w'Imana usigara ubatamyidodombo. Igishitse cyose uramenya ati ari umugenzi mfise ari mu buzima bwanje ashobora kugira icyo afashije mu burere bwose, ashobora kundongora mu buzima bwanje bwose. Haleluya, haleluya. Reka tudatevye tuje ku ka gatatu. Mpwemu Yera niwe atwingingira. Abaroma 8:26. Abaroma 8:26. Aratwingingira, ni umwinginzi wacu, aratwingingira. Niko na Mpwemu adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko Mpwemu ubwiwe aradusengera aniha iminiho itovugwa. Haleluya. Iyo rero turiko turavuga igikorwa cya Mpwemu w'Imana, nagomba nkubwire igihe cyose wokuramo mugenzi wawe, igikorwa cya Mpwemu w'Imana nicyo kuzura neza. Kuko Mpwemu Yera ari muri jewe, ari muri uwo mugenzi wawe, ari muri twese. Sibyo? Umuntu wese yakiriye Yesu Kristo, Mpwemu Yera bari muri we. Rero hari ibikorwa byinshi akora utomubona ngaraje, mugakoresha abo bagenzi bawe nyene. Ahiga ingene abakoresha. Iki gikorwa cyo kudusengera, niyagira umuntu yiyumvira ngo Mpwemu Yera ngarigera agenda ngari karasenga ngo mufashe kanaka. Yesu yashobora kudusengera kuko yarari mu mubiri, mugabo Mpwemu Yera ntiyigeze ava mu mubiri. Rero urumva nibikeneye kasenga, kuko yowe meze nk'uri karisenga mu bisanzwe. Haleluya. Yesu igituma yashobora kudusengera kandi ubu yobikora nuko ari umuherezi mukuru wacu, ari imbere y'intebe y'Imana. Na Bibiliya iracavuga ngo nubu n'umuntu, kubera iki muherezi mukuru ategezwa kuba umuntu. Turazi ko Yesu ari Imana 100%, mugabo bivanye n'igikorwa afise cyo kudufasha, cyo kutubera umuherezi, yemeye kugumana icyo kintu cy'uko ahagarara nk'umwana w'umuntu imbere ya Data. Rero wewe arashaka kudusengera, mugabo Mpwemu Yera ntiyigeze yambara umubiri. Nicyo ituma uburyo Mpwemu Yera dusengera aca muri mugenzi wawe, ashira umutwaro mu mutima w'umuntu. Muhora mubyumva ukumva izina riraguciyemwo, ukumva ugize umutwaro munini wo kumusengera utazi n'igituma. Rero biga si ikintu uba wapanze, si ikintu uba wavuze ngo ndabikora gutya, ukumva umutwaro muri wewe wo kugira icyo ukoze kuri uwo muntu. Rero kenshi Mpwemu Yera niwe aba ariko araguhinda, aba ariko arashaka gufasha ujya muntu kumbura ari mu bibazo kanaka acishije kuri wewe. Haleluya.
nicyo gituma Pawulo yavuze ijambo rikomeye ngo turabakorana n'Imana. Haleluya. Mwemu w'Imana aripfuza cyane gose ko dushobora gukorana nawe kugira ngo ashike ku ntumbero y'icyo yashatse gushikako. Nicyo gituma rero mu bisanzwe iyo ndiko ndavuga no majambo ndiko ndashaka kugira ngo umuntu wari we wese yumve urafise icyo gukora ku bwa mugenzi wawe. Mwemu w'Imana nutabikora azotuma zaragucamo basi we waza kwibwirira ati sengera kanaka nakubwire nibibaza arimo mu gukumva kari umutwaro uremereye muri wewe. Hari ubwo ashobora kubikubwira, hari ubwo ashobora no kutabikubwira. Rero kenshi na kenshi abakristo kubera rimwe na rimwe batamenya iyo systeme y'ingene mwemu yerakora, umuntu arumva umutwaro w'umuntu agaca bifata ibisanzwe, agaca yigira kwigamira, akibandaniriza ibikorwa vyiwe, akibandaniriza ibintu vyiwe nyene atangorane n'imwe. Haleluya. Mugabo uburi kurankira mwemu yera akakora igikorwa kuri mugenzi wawe. Haleluya. Nicyo gituma icyo nkwiye kuvuga ngaha hantu ukwiye kumenya ngo uwo ni mwene wanyu, tugize umubiri twese umwe. Uko yipfuza kugufasha aripfuza no gufasha mugenzi wawe kurya nyene. Haleluya. Haleluya. Rero ukazumva umutwaro guhera no munsi niba wowe utabikorerako ukumva umutwaro w'umuntu wo musengera, uzomenya ko ari cyo mwemu yari karakuganiriza, uzomenya ko mwemu yari ari karashaka kwinginga kubw'uwo muntu. Hari nubwo usanga uri usenga ukaza wumva umenga utakariye ahantu ugaca utangwa kwingingira umuntu ukagumayo bikanga kuvayo, ukaguma winginga usengera umuntu kana uhejeje ukavuga ati none ibi bintu byagenze gute, cyeko nayo niteguriye programme yo gusengera ibi nibi. Iyi programme yahindutse gute? Muko mu bisanzwe ni mwemu yerashira umutwaro mu buzima bwacu kugira ngo dushobore kugira icyo dufashije bagenzi bacu. Haleluya. Haleluya. Rero tuba abantu babera abantu borohera mwemu w'Imana kugira ngo ashobore gukora igikorwa muri bagenzi bacu, ashobore kubafasha mu byo abariko baraca mu byose. Haleluya. Haleluya. Turabona ngaha ku mwinginzi muri Actes des Apôtres ibyakozwe n'intumwa 12:12 kane gushika ku murongo wa 11. Nashaka hareke kwasoma ibyakozwe n'intumwa 12 kane gushika ku murongo wa 11. Ni inkuru ivuga kuri Paulo bamaze kwica Yakobo. Herode yaciye yigira inama aravuga ati ahubwo rero hamwe no kwica ujya murongozi wa noba ndagihejeje, reka rero ngerageze nkora ibishoboka byose. Aramushyira muri prison, ahejeje aca arindira yuko buca mwica. Ishengero naryo riravuga ati no turafise icyo gukora. Haleluya. Kuri Yakobo ntacyo bakoze, mugabo kuri Petero avuga ati reka tugende tugire icyo dukoze. Haleluya. Na tubonera ububasha bw'amasengesho. Haleluya. Turabona yuko Paulo Petero turamubona ari muri prison bariko barasenga batazi yuko biza no kuvamo ikintu gikomeye, kuko amaze kuza baravuze ati nyeka ari umuzimu wiwe. Umva nabo nyene bari bagize ubwoba, mugabo kubera yuko amasengesho yamafise ubushobozi barasenze umumarayika aragenda aramukura mu iryo bohero. Haleluya. Nicyo gituma rero iyo turiko turavuga mwemu yerakari watwingingira biroroshe kaca muri bagenzi bacu kugira ngo ashobore kutwingingira, ashobore kudusengera. Nicyo gituma niyagira umuntu agira abo umunebwe ngo wikunde wame wisengera gusa, hitamo no gusengera abandi. Haleluya. Muri programme yawe y'amasengesho hitamo gusengera abandi, kuko mwemu yera azokurongora ku bantu kana kusengera utari witeze no gusengera. Haleluya. Haleluya. Ni byiza ko tworohera mwemu w'Imana. Igikorwa cya mwemu w'Imana mu buzima bwacu nuko ashobora kudukoresha natwe mu kwingingira abandi, mu gushobora gufasha bagenzi bacu. Haleluya. Haleluya. Natuje ku cya kane, numu avoka wacu, akoresha irihe jambo kirundi, umushingwamanza. N'umuntu
igihe baba baje kukuburanya, ni umuntu igihe baba baje kukuburanya, baje bakurenganya, bagufata nabi, aza kugira ngo akurenganure, akuburanire. Haleluya. Bene data, ibintu twabibwira abamizirima nk'ekabokizwa kuko bomenya ko uyu muhemu yera tumufise, ashaka kudukorera ibyo bintu byose, akadufasha, akaturenganura, akatuburanira. Je nibaza yuko bavuga ati iyo bijya hose uwo muntu natwe turamukeneye. Haleluya. Nicyo gituma rero iyo turiko turavuga ngo muhemu yera, ntushobora kutuburanira, ntushobora kutuburanira mu gihe abantu bahagurutse kukuvuga nabi, bahagurutse kugufata nabi, bahagurutse kukuburanya mu bintu by'amafuti. Wizera ati niyo hazoba ari mu rubanza, ndazi yuko muhemu yera azohaguruka mburanire, kuko n'umuburanizi wa numburanira. Haleluya. Haleluya. Dusome muri Matayo igice cya 10 umurongo 18 gushika kuwa 20. Matayo 10:18 gushika ku 20. bazobajana imbere y'abaganza n'abami babampora, muzoba ikimenyetso kibabere icabona hamwe n'abanyamahanga. Ariko babashengeranye ntimuzohagarike imitima kuco muvuga n'ingene muzokivuga, kuko ivyo muzovuga muzobihabwa muri ako kanya, kuko atazoba ari mwebwe muvuga, azoba ari muhemu wa so abavugiramo. Haleluya. Haleluya. Iki kintu kiryoshe mu bwami bw'Imana. Eka bene data, nagomba ndababwire, mu bisanzwe icyo turushije abandi bose tubona mu isi nuko hari ubuzima bushasha twakiriye, uwo muhemu yera agenda turongoramo. Haleluya. Abandi baragerageza, ariko twebwe dufise ubudushoboza kubibamo. Nicyo tandukaniro rya twese. Adufise umuntu wo muhemu w'Imana agenda adufasha ingene dutegezwa kuba mu bintu. Ubu rero bavuze akantu, nimwabona babajyanye imbere y'abakuru bagashaka kubaburanya, babahora izina ryanje, nimuze mugire ikibazo, uwo muhemu wa data azobabwira ibyo mukwiye kuvuga. Haleluya. Nicyo gituma hari igihe usanga nk'umuntu bariko baramuburanya, kumva ubwoba, kugira iki, mugabo icyo ashaka kuvuga si ikindi. Ukwiye gutuza, kuko ukavuga ati jesi nkwiye kugira ubwoba, kuko hari uwundi muntu turi kumwe ashaka kugira icyo avuze ku bw'uruhande rwanje. Haleluya. Nuko nyine abashaka kubivuga barashaka no kudesida kukurenganya, Imana igaca muri umwe muri abo nyene akavuga ati uyu muntu ndase ko mumurenganya. Haleluya. Haleluya. Muri Esther cyangwa Estela, okay. Esther igice cya gatandatu niho bavuga inkuru ya Morodekayi na Haman na Haman bena Esther nyene. Turabona nkuru, tubona Hamani ariko arashaka kugira ngo ahanagure icyitwa umuyuda muri ubwo bwami bwose. Bimaze kugenda gutyo, tubona neza ashaka guhera kuri Morodekayi, bivanye yuko Morodekayi atigera amwunamira. Bimaze kugenda gutyo, icyakoretse si ikindi, baravuga ati turafite icyo gukora, reka dusenge, Imana irashaka kudukiza. Baragenda barasenga, bamara iminsi 3 yisonzesheje basenga Imana. Imana icyo yakoze si ikindi, yabujije umwami kurasinziriye. Haleluya. yaramubujije kurara asinziriye, arara ijoro ryose aguma avuga ati
none ni igiki cyambuje igitiro tinzanira igitabo nsome akagitora agasoma hama acagwa aho kuri Morodekayi yari yarigeze gukiza umwami ibyo bintu bitigeze bimuhembegwa n'umunsi n'umwe idosiye ya Morodekayi biruburuwe haleluya ukuri niko mwemu yera ashaka kubuza n'amahoro abantu bashaka kukugirira nabi abantu bashaka kugufata nabi kugira ngo ashobore kugufasha nk'umuntu yaje kukubera umu avoka haleluya 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 nicyo ituma tubona Imana icungura buno bwoko ikagirira neza na Hamani na Morodekayi bivuye yuko mwemu Imana yinjiye mu uwo mwami akagenda akamubuza itiro akararasoma ibitabo hama kugira ngo avumbure inkuru ya Morodekayi yuko hari ikintu gikomeye yakoze kandi yabaye imbarutso yuko abanyisirayeli bose baca bakira haleluya nicyo rero tubona mwemu Imana ukwiye kumwizigira mu burere bwose nige wobona ko bakurenganije utabona kubuzi kenshi bararenganwa ugasanga abantu bariko bararenganwa ugasanga abantu bariko barafatwa nabi wereka kwiriga urigwanirira haleluya urafise uwo kukugwanirira mwemu Imana ari muri wewe kandi ari kumwe nawe afise uburyo bwinshi yokoresha kugira yiheshe icyubahiro aho hantu ukora haleluya afise uburyo bwinshi afise amastrategy menshi wowe ushaka kwiyumvira ngo yoca kuri mugenzi wanje akamfasha muko ugasanga aciye kuri urya nyene yakurenganije nicyo ituma ntidukeneye kumenya inzira zimwe nabikora ahubwo igikomeye dukwiye kumenya ni ingene kandi ategerezwa kubikora haleluya n'umugenzi mwiza cyane mpwemu Imana haleluya reka uvuga ati n'umugenzi wanje mpwemu Imana haleluya reka tuje ku ka gatanu uduha inkomezi our strengthener uduha inkomezi reka mwandike amajambo nyarutse ndabona umwanya mwandike muri Luka 22 murongo wa 43 mwandike no muri Luka igice c'9 murongo wa 30 Luka 22 43 Luka igice c'9 murongo wa 30 Luka 22 43 iyi ni nkuru ingene Yesu yaramaze gucika intege bifanye n'ingene imbere yiwe hari gikorwa gikomeye cyo gucungura umwana w'umuntu kirabye nawe nyene yumva ararengewe mugabo Imana kuko ari umwizigirwa ikikoresha umumarayika Bibiri ivuga ngo acaraza amwongera inkomezi haleluya araza amwongera inkomezi ngaha nyene muri Luka nyene igice c'9:30 naho nyene Yesu yari yacitse intege kubw'icyo gikorwa nyene yagomba gukora Imana ho niyakoresheje abamarayika yacirungika Mose na Eliya baca baraza nabo nyene bamutera intege baramubwira tutegezo gushitsa umugambi w'Imana utegezo ugenda ubikore haleluya hari impamvu haje Eliya na Mose kuko mu bisanzwe bari mu bantu Eliya na Mose bari mu bakozi b'Imana bahanganye n'ubwami bw'umwiza bwari bukomeye mu gihe cyabo turabona Mose ahangana n'ubwami bw'umwiza bwari muri Egiputa aterera inkoni hasi nabo bagaterera izindi hasi hari umwiza mwinshi mugabo kubera bashoye kuba ubwo buzima bakanesha Imana yavuze ati reka ndungike abanyene bashobore kugenda bamutera intege nawe akomeze makajeje runo rugendo haleluya turazi kuri Eliya naho Imana yamukoresheje ibikomeye mu gihe cyo Isirayeli aho Ahabu n'umugore wiwe Yezebeli bari bashinze ibigirwamana mu gihugu cyose hama Imana ikiyifuza kumuzana Eliya kugira ngo agice akoze gusangangura ubwo bwami bw'umwiza rero nibo babonekeye Yesu baramutera intege ati bandanya ushitse kwihereza icyo gikorwa haleluya
nicyo gituma turiko turavuga yuko ari we adutera inkomezi, abikora mu buryo bwinshi. Ashobora gukoresha mugenzi wawe. Si yuko uraza ngo ucitse intege, wumva nyene ucitse intege, hakagira ijambo umuntu avuga basi ukamenga ubuzima bwawe bwose abukuye ahantu mu kinogo kinini, abuteretse hariya hejuru. Haleluya! Uko niko mwemu yera akora, kuko arakorana n'abantu, abicisha mu bantu kenshi. Haleluya! Ukumva aragukuye ahantu. Rero mu buryo duteramo intege mu kintu gikomeye ni mu ijambo ry'Imana. Nicyo gituma abakristo barakwiye kugira novuga ubuzima bwo kuba mu ijambo, gusoma no kurimbura ijambo ry'Imana. Kuko hari ubwo ugenda nivyo urashaka kurironka uri ngaha, umuntu canke mugenzi akakugendera akagutera intege mu ijambo ry'Imana, kumva uratewe intege. Kuko hari igihe usanga koko by'ukuri usanga usoma hamaho nyene ubiciye mu gusoma ukumva Imana iragukominitse amahoro mu mutima wawe biciye kuri iryo jambo hejeje gusoma. Haleluya! Nicyo gituma rero birumvikana neza yuko mwe mu Imana nta hantu na hamwe dukwiye kumurimita, kuko ashobora gukora mu burere bwose twebwe twiyumvira yuko atoshobora no gukoramo. Arashaka kuguha inkomezi mu gihe ucitse inkomezi, mu gihe ucitse atantege ufise, arashaka kugufasha. Haleluya! Mugabo twese reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Haleluya! Ishengero twese reka twiteho kuba mu ijambo ry'Imana, kuko hari igihe mugenzi wawe ataza, mugabo mwemu yakagutera intege biciye mu ijambo ry'Imana, biciye kuri somera wewe nyene. Haleluya! N'ikindi gihe ashobora gukoresha abamarayika nk'uko yabikoresheje, n'ikindi gihe mu buryo butandukanye ashobora kubikora. Haleluya! Hari n'umuntu ashobora gukora ikintu ku buzima bwawe ukumva araguteye intege, cyangwa umuntu akagushingira intahe ukumva araguteye intege. Nicyo gituma Bibiliya avuga ngo ni gute bene data iyo mukoranye, ndeka umwe azane indirimbo, uwundi azane izaburi, uwundi azane amashimwe, byose bikoranire hamwe kugira bidukomeze. Mu bisanzwe iyo abakristo bahuye nimwe mukwiye kuvana mutaganiriye n'ijambo na rimwe. Haleluya! Kubera yuko muri ibyo nyene muri ko muraganira, burya urashaka kwakira ijambo, kuko mugenzi wawe arashaka guma kuganiriza ugasanga ya satani yamucinyije ntabyutse. Mugabo muhisemo kwiganirira ijambo, burya urashaka gusanga Imana ikigukoresha, ugasanga umubwiye ikintu aheze igihe akazokubwira ati reka wa munsi burya hamwe wambwira rya jambo ryaramfashije. Haleluya! Nicyo gituma turi mu gihe cyaho turiko turavuga gukorera abandi. Turi mu mwaka waho dutegerezwa umwe wese ategerezwa gufata kuboko mugenzi wiwe kugira ngo twese tugire hamwe. Ibyo rero nta handi bishoboka nigihe dufashe iyo ngingo ukamenya ati mugenzi wanje negereza kugira icyo nkoze kubwiwe, basi reka mvuge rya jambo Imana yampa rimwe namye soma kumbure nawe riramufasha. Haleluya! Haleluya! Rero turabona abagabo bakomeye cyane gose nk'aba Yosuwa, ba Samsoni, ba Dawidi n'abandi bagabo benshi bo muri Bibiliya. Imana iba inkomezi zo kugwana mu buryo bugaragara, kuko mu isezerano rya kera intambara zagaragara zari zo mu buryo bugaragara. Baragwana bakanesha abami n'ubwami, bakabanesha kandi bakoresheje igisirikare gitoya cyane gose. Niko natwe Imana ishaka kuduha inkomezi kugira ngo dushobore kunesha ubwami bw'umwiza. Haleluya! 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 Piyo niwe yigeze utubwira igihe kimwe, aratubwira ati je nahora niyumvira tukavuga ngo dusengera isi yose. Nyumva nkavuga ati no niyo si yose kweri je no yisengera bigakoreka mu isi. Akumva yuko umenga ni kinini, urumva ntacyo koreka. Mugihe cyo shaka kuvuga sikindi mu bisanzwe, igihe cyose uri kurasenga hari ubushobozi bw'Imana bwigaragaza mu isi y'imwema. Iyo bica hose burigaragaza. Nicyo gituma intambara twebwe tugwana si y'umubiri, ariko tugwana intambara y'imwema. Kandi mwemu w'Imana ari mu buzima bwacu kugira ngo dushoboze kugwana zijya ntambara ducamwo zose hama tuzineshe.
haleluya. Satani aca muri twisi, agaca muri kariya, agaca no muri kariya, agaca no muri kariya na kariya, kugira ngo agushire hasi. Mugabo menya ati mwe mu Imana ari muri je kugira inkomezi. Reka nanjye shiremo ingufu ahubwo ngwane makanesheje. Haleluya, haleluya. Iyo ni banga rikomeye cyane gose, ari muri twebwe mwe mu Imana. Haleluya, kugira ngo aduhe inkomezi zo gushaka kunesha ubwami bwo mwiza, zo gushaka kunesha igikorwa cy'umugwanizi cyose. Haleluya. Akanyuma cya gatandatu is our standby. Ni uza kudutabara, ni uza kudutabara. Cyagiye abantu bashaka kuvuga, ari ijambo bakoresha bakunda gukoresha ngo aza kuri karabaye. Igihe byose ubona yuko nta kigishoboka, byose byarangiye. Hari igihe umenga yirekereye, akirekereye ukamenga yaretse, ukamenga abari karakora mugo kuri twebwe tuba tubona umenga yabiretse, ukamenga yirekereye. Hamwe rero ubona ati ibintu biraheze, karabaye, mugabaho nyene agacaza kugutabara. Haleluya. Nicyo ituma nubwo ubona yuko ibintu bigomba bihere, nukwiye gutakaza ibyizigiro byawe, kuko muhemu w'Imana aguma ari karakora. Haleluya. Turabona abantu b'abahizi babaye abahizi muri Daniel igice cya gatandatu. Igice cya gatandatu cyose kivuga inkuru ya Daniel ngene yaterewe mu rwobo rw'intambwe, ngene yaterewe mu rwobo rw'intambwe. Mu bisanzwe bavuga yuko izo ntare bari bazisonzesheje kugira ngo aze gukorokerayo zihita zitamira zijya. Mugabo Bibiri ivuga ngo Imana yandungikiye umumarayika ngaraza rugara akanwa k'intambwe. Haleluya. Babona yiviriye yari muzima. Ibi rero ni bya bindi urumva kabari kuri karabya byarangiye nyene, haba atakintu umwana w'umuntu abagishoboye gukoresha kugira ngo agire icyo acunguye, kaba kabaye nyene. Mugabo nubwo ubona bimeze gutyo, nukwiye gucika intege, kwiye kuvuga ati ndabizi neza yuko muhemu w'Imana n'ubuyoza kantabara. Haleluya. Mu gice cya gatatu naho muri Daniel nyene, igice cya gatatu tubona inkuru nyene y'abahungu batatu, harimo Meshaki, Shadrach na Abdunego. Tubona nabo nyene bari muri iyo situation, umwami avuga ati mutegezo gupfukama musenge kiya gishushanyo, nawe akavuga ati no. Bavuze ijambo rikomeye cyane, baravuga ngo nubwo Imana itodukiza, nubwo itodukiza ntituzokwigera dupfukamira kiya kintu, ariko kandi turazi ko ishoboye kudukiza. Haleluya. Turabizi rero aho bahagaze bavuga ati twebwe nta ngorane n'imwe, turazi yuko muhemu w'Imana niba ari gihe cyacu cyo gutaha, niba ari bwo buryo Imana ishaka ko dushingamo intayama dutahe, turashaka dutahe nta kibazo, kuko mu bisanzwe abakristo ntidukwiye gutinya urupfu. Haleluya. Urupfu ruratinyitse nibyo, mugabo dukwiye kwitera intege mu gihe nk'icyo nyene yuko ubuzima bwacu budapfuye ahubwo bubandanije. Twimuriwe gusa mu yindi si, ubuzima bwacu burabandanya, kandi mu kubandanya buba bwiza gusumba ubwo twari tubayeho mu inosi. Haleluya. Rero bashizeho iki kintu bavuga ati turabizi yuko ashobora kuza kudutabara, mugabo nubwo atodutabara turizeye Imana yacu yuko koko by'ukuri ishobora kudukura mu minwe yawe. Haleluya. Nicyo ituma rero turabona Imana irungika umumarayika wayo aza mu iryo tanure, aramanuka babatereye mu itanure, ku buryo babatereyeyo Bibiri ivuga ngo babatererayo ibirimi by'umuriro byarabakweze birabarigata barapfa. Mugabo abo bantu batereye indani biranka ko basha, biranka ko basha. Hari ibintu by'ibitangaza umenga ntibitahuritse, umenga hagera ahantu umuntu akavuga ati none nyene ukagwa mu muriro indani, hamukavayo gutyo
batereyeyo bagasha bagapfa. Menge ni ibintu birenze ubwenge. Mugabo burya igihe cyose mpemu y'Imana yashaka kwihesha icyubahiro, akoranye n'iby'abantu badashoboye, akoranye n'iby'abantu badatahura, akora ibirengeye ubwenge bw'abana b'abantu. Uko niko mpemu yera akora. Nicyo gituma na umuntu wese akwiye kugira ibyizigira, akamenya ati mpemu w'Imana azontabara no muye bizobigoye. Nubwo no bandiko ndaca, Dawidi yavuga ngo niyo noca mu gitutu cy'umwonga w'urupfu sinzogira ico ninyanamba, kuko Imana yanje turi kumwe. Haleluya, haleluya. Dawidi yari amajambo yavuga muri Zaburi 91 akavuga ngo ngibihumbi 10 bizogwa iruhande yanje, ngo n'igihumbi kigwi iburyo bwanjye, ngo nzobirabisha amaso, ngo ndabukugirane, ngo ndabe igihano cy'abansi. Haleluya. Mu bisanzwe aho hose yarari karavuga ingene mpemu y'Imana ashobora kuza kudutabara n'igihe biba byabaye nabi cyane, n'igihe utabukibona inzira nimwe byocamwo, mugabo mpemu y'Imana bagifise inzira ku bwawe. Haleluya. Mpemu w'Imana aracafise inzira ku bw'ubuzima bwawe. Ushobora kwiyumvira yuko ku buzima bwawe byarangiye, ariko ndagomba nkubwire ngo mpemu w'Imana aracafise icyo gukora ku buzima bwawe. Haleluya. Duhaguruke twese, abaririmbyi baze, tugomba dufata umwanya wo gusenga. Niwashika mu bihe ukeneye ugusengera, uzomenya ati ndasenga mugabo ndazi yuko na mpemu w'Imana ariko aransengera. Niwashika mu bihe ukeneye kuburanirwa, mpemu w'Imana azokuburanira. Niwashika mu bihe bikeneye yuko umubona avoka, umubona nk'ugutera intege, azogutera intege, mpemu w'Imana ari kumwe nawe. Haleluya, haleluya. Ariko nkiravuga no majambo nakivuze neza, umuntu nashobora kuba afise kuronka mpemu w'Imana igihe atemeye kuvuka ubwa kabiri, igihe umuntu atakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe. Wakiriye Yesu, mpemu y'Imana aza kuba mu buzima bwawe. Nicyo ituma ndiko ndashaka aya majambo yose kwako turavuga ahanini araba abantu bashoye kwakira Yesu Kristo. Nicyo ituma ukaba uri mwakino gikorana uzi neza yuko utarafata ingingo yo kwakira Yesu, kumbura uno mwanya n'uwi wawe, kwari kugira ngo nawe utaho no munsi wamwakiriye, nawe mpemu w'Imana aze kugufasha ibi byose twako turavuga. Nibaza yuko Imana izogenda iganiriza umuntu wari we wese, imufasha no mu ibi twako turavuga. Haleluya. Hama nimwihute kunyaruka, tugomba tugire sensen, ariko reka tugende dusengeye hamwe. Twese twuname. Mwami, turaguhaye icubahiro, turagushimiye ko waduhaye umwitsa, waduhaye mpemu wawe ameze cyo kimwe nawe. Kujya twabonye ibikorwa wagiye ukorera intumwa, niko natwe washimye mpemu w'Imana kukorana natwe. Turagushimiye cyane yuko igikorwa cyawe kibandanya mu buzima bwacu. Turagushimiye cyane yuko uri kurakora ibidasanzwe mu buzima bwacu. Reka ndasengeye umuntu wari we wese ashaka kuba ari mwakino kibanza, atahora aha agaciro mpemu w'Imana. Reka mwami umukoreko, umurongore, umufashe kugira ngo ashobore gukora icyo wamuhamagariye cyose. Ndasengera umuntu wese ari mu bibazo, umuhe kwizigira we mpemu w'Imana, amenye yuko muri kumwe kandi ushobora kugira icyo ukoze mu buzima bwiwe. Ntagire ucika intege. Ndasengeye inkomezi ku bacitse intege, ndatura ubushobozi bwawe buhure n'umuntu wari we wese ari hano hantu, asohoke mwa kino kibanza yuzuye ubushobozi bwawe. Abari bari muri confusion bamenye mwami icyo bakwiye gufata nk'ingingo. Urongore mu mumwe wese, umushoboze gukora umugambi wawe. Urakoze, turaguhaye icubahiro, ni mu izina rya Yesu, amen.